Inyifato abakuze bagira mu kunywa inzoga z'umurengera ngo baziterwa hanini nuko baba batanguye kuzinywa bakiri bato. Bivugwa na Muhoza arongoye umugambi ujejwe kwigisha inkurikizi mbi ziva ku kunywa inzoga mu rwaruka rwo mu baskuti n'abagide. Hari kuri wa gatanu mu ruganda iryo shirahamwe ryatunganije kubamenyesha amakuru. Ivyo ngo bakaba bikura mu vyigwa bitandukanye vyatunganijwe n'iryo shirahamwe aho basanze abana b'abarundi ngo batangura kunywa inzoga bakiri bato. Nuko muri ivyo vyigwa vyakozwe twasanze umwana w'umurundi atangura kunywa inzoga ku myaka 6. Nukuvuga yuko umwana atangura kunywa inzoga, ico ni igiharuro novuga moyenne turavye intara twakoreyemo ico cigwa zari intara 5. Bigaragara ko umuntu umurundi aratangura kunywa inzoga bitamuvuyeko mugabo bivuye ku bavyeyi biwe bazimuhaye, kubera yuko zitabujijwe n'amategeko, kubera yuko abantu batazi ahanini ingaruka mbi ziva ku kunywa inzoga umuntu azitanguye imbere y'imyaka 18. Rero murumva yuko ari ingorane cerekeye kunywa inzoga mu Burundi. Abo tubona bakuze no munsi bafite imyaka 35 kuduga banywa inzoga ku buryo bwa misi yose, sibo baba baravyitanguriye, ahanini ni ingeso baba badutse bakiri mu myaka mitoya kubera yuko atawabujije, kubera yuko atategeko ryarabahagaritse ngo ntibanywe inzoga, kubera yuko umuvyeyi atazimubujije. Rero ageze ku myaka 40 ntibitangaje kubona abantu ku myaka 35 kuduga banywa inzoga ku rugero rurengeye ivyo igisata c'amagara y'abantu kw'isi gitegekanya. Muganga Leonard Bivahagumye yanonose ibijanye n'ibiboreza aratubwira urugero wo vyananiye guheba inzoga yozinywako n'abatemerewe kunywa inzoga kubera ibihe baba barimwo. Inzoga zose ukuba kumwe kwazo nuko zisange ico twita inzoga ni ibinyobwa birimwo umwanike, no kuvuga inzoga zambi zijya iyo umuntu azinyoye hagira igihinduka muri we agashobora kuborerwa. Inzoga rero zisangiye ikintu kimwe yuko zisangiye umwanike. Uvuze uti none umuntu arekuriwe kunywa inzoga ryari canke arekuriwe kunywa inzoga itsi novuga nti ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ryarashizeho urugero ko umuntu akomeye atacagwaye aramutse anywa inzoga byanse ko azireka atorenza urugero. Atorenza rero hariho novuga nti ibirahuri 3 ku mugabo n'ibirahuri 2 ku mugore, hanyuma ikirahuri cyose kigira uko giharurwa. Izi inzoga zirekuwe zizwi zihingurwa tuzi umwanike, urugero rw'umwanike uburimo ikirahuri c'ibiyeri kirafise uko kiba kingana, ikirahuri c'inzoga ziriya bita ama whisky kiba gifise uko kingana, ikaba gito kubera harimo urugero runini. Icumuvinyo naco ikaba hagati na hagati. Urumva muri make umuntu iyo atacagwaye ararekuriwe kunywa inzoga nkeyi ku rugero rwashinzwe, ariko kubera twabonye ico bitera vyiza umuntu yozireka. Umuntu ntiyonywa inzoga atarakwiza imyaka 18, hanyuma ikindi naho umuntu ntiyonywa inzoga agwaye canke ariko arafata imiti canke yibungenze. Muganga Bivahagumye Leonard avuga ko ngo naho inzoga zihuza abarundi batari bake ngo hakwiye itegeko ryogenga ukudandaza no kunywa inzoga mu Burundi, kuko ngo uburyo bukoreshwa mu kuvura canke kuvuza abagwaye bitewe n'inkurikizi z'inzoga ngo butera agahombo katari gake igihugu n'imiryango.